Ndabaramukije inshuti mwese bakunzi b'ihiganiro warubizi. Mu higaniro warubizi cuno musi tukaba twahisemwo kubayagira ku buzima bwa Mwalimu Julius Nyerere yahoze atwara igihugu ca Tanzania, mbere akaba ari nawe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere muri Tanzania. Nyerere ni mvugangwa muri Afrika eka no kw'isi. Iruhande yo guharanira intahe yo kwikukira kwa Tanzania hari n'ibindi vyinshi yakoze na cane muri Afrika. Uyu musi ahanini tukaza gushimikira kuvyo yakoze muri Tanzania. Byose tukaba twabiteguye ikaze n'igwanyu. Ikiganiro mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Isidore Habonimana, ariko tukabasaba ko mwo kwiyandikisha mu gufyonda aho musi handitse subscribe kugira ngo muba ba mbere kuronka ibiganiro vyacu. Muce mwongera kandi mufyonde kuri ako gakengeri kaza ku ruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Julius Nyerere batazira Mwalimu yavutse igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1922. Yavukiye i Butiama neza na neza iruhande y'ikiyaga Victoria muri leta ya Tanganyika ariyo Tanzania y'ubu. Aha mwomenya ko imbere yuko Tanzania ironka intahe yo kwikukira maze ikaba Republika yiyunze ya Tanzania, Republique Unida la Tanzania, yahora yitwa leta ya Tanganyika. Nyerere yava mu bwoko bw'abazanaki. Se wiwe Bulino Nyerere akaba yari umwe mu bari barongoye ubwo bwoko. Yavutse ku mugore agira gatano Ngaya wa Nyankombe. Abazanaki ni ubwoko buboneka mu karere ka Mara mu buseruko bw'ikiyaga Victoria. Abazanaki bakaba bari mu mici ibiri ariyo Birus na Buturisi. Inzu z'abazanaki babamwo gozigereranya n'inyabugoro zaboneka cane aho hambere mu Burundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 abazanaki baharugwa mu bihumbi 62, ubu naho bakaba bagera ku bihumbi 142. Mwalimu Julius Nyerere amashure yiwe y'intango yayize ku ishure ry'abamissionari, mu nyuma ashaja kwiga ku ishure ryisumbuye ry'Itabora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1937, rimwe mu mashure y'abakatolika b'abaromani. Amashure yaboneka hake ku mugabane wa Afrika. Yaronse ibatisimu mu isengero rya Katolika kuwa 23 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1943, inyuma y'imyaka 22 y'amavuka, maze acaronka izina ry'ibatisimu ariryo Julius. Amashure yiwe yayabandanirije mu gihugu ca Uganda muri kaminuza y'Imakerere hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1943 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945. Nukuvuga imyaka ibiri gusa aca atahukana urupapuro rw'umutsindo mu vyo kwigisha. Aronse urwo rupapuro rw'umutsindo yaciye agaruka mu gihugu ca Tanzania, acaba umwigisha ku ishure ryitiriwe Umweranda Mark, ishure ry'abamissionare b'abakatolika ryari Tabora. Inyuma yaho acatangura kwinjira buhoro buhoro mu bikorwa vya politike. Mbega ivyo bikorwa vya politike yabitanguye gute? Ubwa mbere ho Mwalimu Julius Nyerere kuja mu vya politike nta gitangaza kirimwo, kuko kuva kiri umwana yari umuntu yakunda politike ndetse yaranka ivyiyumviro vy'abakoroni. Bidatevye yatanguye ashinga umugwi w'abanyeshure bize kaminuza. Ni mu gihe kandi hari hasanzwe uwundi mugwi w'abanyeshure i Dar es Salaam wari washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1929. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1948 Nyerere nabo bari kumwe, ico bakoze baciye bahindura uwo mugwi bawugira umugwi w'igihugu wa politike. Budakeye na kabiri muri uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1948 niho Nyerere yahindura wa mugwi AA aca wita TAC, Tanganyika African Association, ishirahamwe ry'abanyafrika bo muri leta ya Tanganyika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1949 inyuma y'umwaka umwe Nyerere ashaja mu gihugu c'Ubwongereza kubandanya amashure ya kaminuza. Yagiye kwiga muri kaminuza y'Edinburgh mu Bwongereza, imwe mu makaminuza yarakomeye ku isi mu gihugu c'Ubwongereza. Muri ico gihe ababaye umuntu wa mbere muri leta ya Tanganyika agiye kwiga muri iyo kaminuza, maze atahukana urupapuro rw'umutsindo wo ku rwego rwa kabiri mu gisata ca kahise n'ubutunzi
rwitwa maîtrise mu rurimi rw'igifaransa yaruronse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1952. Akiri muri iyo kaminuza mu Bwongereza yarinjiye mu mugwi w'abandi banyeshure wagwanye ubukoroni wari mu gisagara ca Londres, maze akamana ntaryo akurikirana ivya politike. Aha yarafashe akarorero k'igihugu ca Ghana ingene cashitse ku butegetsi atamusunikano. Mwalimu Nyerere arangije amashure yaciye ataha abumwigisha ku ishure ry'abakatolika ryari ruhande y'igisagara ca Dar es Salaam. Igenekerezo ya 24/0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1953 yubaka ugwiwe yubakana n'umwigisha Maria Gabriel Mujike. Maria yari afise imyaka 23 mu gihe Nyerere we yari afise imyaka 31. Muri ico gihe muri Afrika mu bice bimwe bimwe havugwa imigwi y'abashaka kwikura ko abazungu. Aha twovuga nko muri Kenya ahavugwa umuhari wa Mau Mau wo kugwanya abazungu, ariko ivyumviro nk'ivyo muri leta ya Tanganyika vyari kure nk'ukwezi. Nyerere abibonye, mwibuke ko ari we yararongoye wa mugwita waruhurikiyemwo abanyeshure bize kaminuza, acabona ko bikwiye ko akora nk'abandi muri Afrika bariko bagwanya intwaro z'abazungu. Wa mugwi acawuhinduramwo umugambwe tanu muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1954. Uwo mugambwe akaba yawushinze mu ntumbero yo kuronderera hamwe ukwikukira biciye mu mahoro n'umutekano. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1954 ico kimwe n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1956 Julius Nyerere ku izina ry'umugambwe tanu yasavye urwego rwa ONU rwaraba leta ya Tanzania Conseil de tutelle des Nations Unies gushira habona ikirangamisi cyo kwikukira kwa Tanzania nkuko vyari mu migambi ya ONU ko ibihugu bitegerezwa kuronswa intahe yo kwikukira. Inyuma yo gushikiriza ivyo vyiyumviro, Mwalimu Julius Nyerere acafatwa nk'umuntu akunda igihugu w'icitegererezo muri Tanzania. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958 umugambwe tanu waranse ivyavuye mu matora yabaye muri uwo mwaka, ariko Nyerere acabwira abanywanyi ati uko bigenda kose hategerezwa kuboneka intahe yo kwikukira. Bidatevye mu matora yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 inyuma y'impinduka mu nama nkenguzamateka tanu itahukana intsinzi baronka intebe 70 kuri 71. Gutyo Nyerere aba umushikiranganje wa mbere kuwa kabiri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960. Buke buke leta ya Tanganyika icitangura kuronka ubwigenge. Inyuma yaho yaciye yikura muri ayo mabanga aratanga imihoho. Ico yakoze yaciye yihikiringo c'amezi 9 arazunguruka igihugu cose cari kigizwe n'abantu bangana 8,000,000 araheza arabona ivyo kugwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Nk'akarorero yarabonye ko abize bari bake aho baharugwa ku bice 10%, acabona ko mu vyokogwa harimo guteza imbere inyigisho maze igihugu kikagira abize benshi. Inyuma yaho yaciye atangaza ivyumviro ngenderwa ko vyari muco yise ujama mu rurimi rw'igiswahili bifatiye ku gushira hamwe ko banyafrika, aho yavuga ko abantu bose arabavukanyi bahurikiye mu muryango umwe ko bategerezwa gukorera hamwe atankunzi n'umwansi. Nyerere yashaka kubaka igihugu gifatiye ku munezero aho abantu babana mu mahoro. Yashaka ko umukene n'umutunzi bose babaho mu mutekano. Iyo migambi yiwe ni nayo yahavuye ituma atahukana intsinzi mu matora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Mwalimu Julius Nyerere amaze gushinga umugambwe tanu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1954 yarawurongoye gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Aha mwomenya ko ari nawe yaharaniye intahe yo kwikukira kwa Tanzania, igikorwa yatanguye kuva yinjiye muri politike maze agishika ko muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 itarike y'ukwikukira kwa Tanzania. Aha Nyerere akaba yaronse iyo ntahe bidaciye mu ngimba yafatiye akarorero kwa mugenzi we Gandhi mu gihugu c'Ubuhindi. Inyuma y'ukwikukira Tanganyika ica yiyunga n'izinga rya Zanzibar, haca haboneka Republika yiyunze ya Tanzania na Republike Inidola Tanzania wa 27 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Ariko ico gikorwa nticoroshe kuko abantu bo muri Zanzibar ntibavyumva. Mu gihe abatanzania muri rusangi bavuga ko Mwalimu Julius Nyerere ari umuvyeyi w'igihugu, baba wa taifa, umutamu umwe wo muri Zanzibar yitwa Salim we yamwita umwansi w'igihugu, adui wa taifa. Uyu mutama yakomoka mu mugambwe
utavuga rumwe na Nyerere Front Civique Uni, akaba yari yarabaye imyaka igera ku 10 muri Amerika ari kumwe n'umupfasoni wiwe w'umunyamerikakazi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 Mwalimu Julius Nyerere ari ku butegetsi bwa Republika ya Tanzania. Muri politike yiwe ntiyigeze ahagarika kugwanya indyane zifatiye ku moko, kimwe mu vyagiye biba intandaro y'amabi muri Afrika. Ni naho yashira ahabona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1967 yarusha politike yiwe yari ifatiye gushira hamwe no gusabikanya, yari muri kimwe yita ujama. Ivyifuzo vyiwe vyari uko umugabane wa Afrika wo kwitunganya bagakora basenyera ku mugozi umwe, maze Afrika ikagira ubwigenge haba mu vya politike no mu vy'ubutunzi. Yashaka ko bitangurira mu gihugu ca Tanzania, maze Tanzania kikaba igihugu gishingiye kukungana no kubahiriza agateka kazina muntu. Ni nayo mpamvu yankiye mugenzi we wa Ghana Kwame Nkrumah, yashaka ko bakagira Afrika yiyunze. Nyerere yaranse, yavuga ati reka manze mpere muri Tanzania, nitwabona ko abatanzania biyunze tuzobandanya. Aha mwomenya ko kwa Mwalimu Julius Nyerere nta muto nta mukuru, abantu bose yabafata nk'abatanzania, abavukanyi, abagenzi. Nubwo bamwe bamwubaha, we ntiyashaka kwishira hejuru, kenshi yiyita mutama. Mu nama nkuru y'umugambwe yabereye i Arusha yashimangiye avuga ko kunywana kw'abanyafrika ari kimwe mu migambi bategezwa kugirako. Ivyo vyiyumviro bikaba vyaramuteye agateka, bimuhesha icubahiro hagati y'incabwenge muri Afrika no mu bihugu vya Buraya. Amaze gushira habona politike ya ujama, yaciye atangura kugira impinduka mu bisata bimwe bimwe. Nko mu vy'ubutunzi yafashe ingingo ko amabanki n'amahinguriro manini yahora azwi ku izina mvamakungu acagirwa ay'igihugu. Yaragarukiye kandi igisata c'amagara y'abantu hamwe n'indero. Iruhande y'ivyo bisata yarashimikiye cyane kwiterambere ry'uburimi, kuko Nyerere yagira ati abantu bategerezwa kuronka ubwa mbere na mbere ivyo bafungura, abarimyi bagategerezwa kurima bakaronka ivyo bafungura n'ivyo bashora hanze. Yavuga ko uburimyi ari urutiga umugongo w'ubutunzi bwa Tanzania, la colonne vertébrale de l'économie tanzanienne. Mu gihe muri iyo myaka abatari bake mu ncabwenge zo muri Afrika babona ko ibikorwa vy'uburimyi ari vy'abantu bato bato, Nyerere we suko yabibona. Kenshi mu buruhuko bwiwe yabaraho yavukiye i Butiama, aho wasanga ariko akora ibikorwa vyo kurima akoresheje amaboko bwiwe. Sivyo gusa, yarazanye politike yuko abantu boba mu bigwati. Mu vy'indero kandi yashizeho intunganyo y'inyigisho zifatiye ku rwego mpuzamakungu, mbere ngo bikaba vyarakanguriye abatari bake co kimwe n'amashirahamwe yakorera mu vy'indero kw'isi. Kukaba nkako kuko nkuko twabivuze, imbere yuko Nyerere aja mu vya politike yarabaye umwigisha. Amaze rero gushika ku butegetsi yarashizeho umugambi wo kwigisha abantu bakuze. Ni muri iyo ntumbero yo kwigisha abakuze, Nyerere baciye bamusaba kuba umurongozi w'icubahiro w'ishirahamwe mpuzamakungu yo kwigisha abakuze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973. Hambavu y'ivyo yaratangaje ko ururimi rw'igiswahili ruba ururimi rw'igihugu, langue nationale, yongera araruteza imbere. Ariko nkuko bamwe bayamaze ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana, abandi mu giswahili ngo binadamu hupanga Mungu hupangua. Mu myaka ya 80 ivyifuzo vya Nyerere vyagiye biboneka ko bitariko bija mu ngiro neza. Nayo mpamvu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 yahavuye atanga ubutegetsi abuhereza mugenzi we ari Hassan Mwinyi. Nyerere yavuye ku butegetsi asiga igihugu kitifashe neza. Ariko rero abatanzania barashima na cane ubugene yashoboye guhuza ubwoko bushika 120, maze bose bakaba abatanzania bakubaka igihugu kimwe. Ikindi gihambaye ngo yarakanguriye abanyafrika mu bijanye no kwiteza imbere. Nyerere yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 ahitanywe n'ingwara, aho yaragwariye mu gisagara c'i Londres mu gihugu c'Ubwongereza. Yapfuye asiga umupfasoni wiwe Maria co kimwe n'abana biwe 8. Ariko ico mwomenya nuko Nyerere atakoze ibyiza muri Tanzania gusa, yarafashije no mu bihugu bitari bike byo muri Afrika. Akarorero, yarafashije mu gukura intwaro ya Idi Amin Dada yararongoye igihugu ca Uganda yagirizwa ubwicanyi bukabije. No mu Burundi Nyerere arazwi mu biganiro vyahuza abarundi, vyatumye haboneka amasezerano y'Arusha yatewe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ido ni mu higaniro cyo hanyuma ntimuze mutangwe.